Turabaramukije bakunzi ba Mabayi Media TV tubipfuriza mwese kubandanya mumererwa neza. Hakaba hariho abataragira sabone cyangwa subscribe kuri uyu murongo wacu wa Mabayi Media TV. Murashobora kuraba munsi y'iki kiganiro handitse sabone cyangwa subscribe mukahakora, hanyuma mugaca mu vyonda aho hari agakengeri, muce kuhakora muciye mu vyonda handitse toute canke all. Muce muhakora kugira muzokwame mushikirwa n'ibiganiro byacu twamadushikiriza kuri Mabayi Media TV. Uyu munsi rero tuje kubashikiriza iki muri komine Mabayi, aho naho akaba ari mu ntara ya Cibitoke. Abene gihugu baho basanzwe bakunda gufungura cane ico bita inyama, cane cane rero bakunze gufungura inyama z'inka, iz'impene, iz'intama, iz'inkoko, eka mbere n'iz'ingurube. Uyu munsi igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2023, abene gihugu bo muri komine Mabayi bazindukiye ku bwinshi mu bibanza bari basanzwe bavuganye kubaga inka kugira baronke inyama zo kurangiza umwaka w'2023 no gutangura umwaka mushasha w'2024. Aho Mabayi Media TV yagira ca tuhasanga abantu batari bakeyi barindiriye ko baheza kubaga inka hama bashobore kugabura inyama. Abakurambere twaganiriye batubwiye ko ubu atabagitahana inyama nyinshi kubera ko ubu imiryango irenga 30 ushobora gusanga bagabuye inka imwe, ngo ariko kera abagabo 10 baragabura inka yose. Twobibutsa ko kuri igenekerezo rya 31 Kigarama buri ku mwaka utashe, abene gihugu benshi baba bazindukira ku mabago kugira bashobore kugabagura inyama z'inka. Inka rero ashobora kumara amezi 3 canke 4 itarabagwa bayirindirije iri genekerezo rya 31 Kigarama. Aho twaje turaca rero nta metero 5 twarengana tutabonye aho batsinze inka. Ibarabara ryose twatembereyemo wasangaho abene gihugu bazindukiye bariko barabaga barindiriye kugabura inyama. Twanace no mu isoko nkuru ya Mabayi, naho twahasanze abadandaza b'imboga cane cane z'ibyatsi hamwe n'itomate bahazindukiye. Abo twavuganye batubwiye ko bazinduka cane mu isoko kubera ko abene gihugu benshi ariho baja gusuma imboga bashobora gutekana n'inyama, nazo kasanga ni intore, irengarenga, ibyo bita imikubi, imisoma, amavuta n'ibindi birungo. Reka rero natwe tubipfurize mwebwe mwese mudukurikirana kubandanya muroranirwa muri uyu mwaka ugiye gutangura, uje utubere umwaka w'iterambere ridasanzwe mu ngo zacu ndetse no ku gihugu cacu. Uje utubere umwaka tuzobonamwo ihinduka ridasanzwe rizotuma ryahangiro ry'igihugu cacu ry'2040 hamwe n'2060 tuzorishikako atakigoranye. Imana mushobora byose ikomeze ibarinde, muroranirwe. Bye bye.